barabyumvise aho bari barabyumvise bumvise ko tuzatora inyuma natwe twinjire turabona ko ari inyuma n'imbere tuzatora by'ukuri amashyi menshi cyane kuri uno muntu urumva yuko nabonye yuko yambaye n'umwambaro asibye kwambara mukombozi nawe umufashe ku nguvu uwo nyine niwe wabyifujije wumva umeze gute rero kuba wambaye umuntu wifuza yuko aza mu nama nshingamateka mwumvamo mukana yuko yaduserukira nk'abajene none mwiyumvira yuko hano mu Cibitoki azoronka amajwi angahe mw'ijana kw'ijana azoronka amashyi menshi cyane udatoye Mukombozi si ikibazo no gutera uwamutoye ikibazo udatoye inomero 26 si ikibazo ariko ikibazo no gutera inomero 26 ikibazo ukaca ugenda kuzitabagura uzihora iki aho ho gutabagura ubukene wifitiye uri gutabagura ipapuro vya nimero 6 ubugugu burahombesha abantu kweli nariyemeje yuko sinzoba babandi b'abadepite amaze kuba depite na estoma cy'ibindepite ngo nabiharagajya sivyo agacha kubwira ko ngo nicaye hamwe n'abanyagihugu hafi ngo bazonyica none se bagutoye ko batakwishe bataragutora uzi kibazo twagize ngaha kwisi ikibazo twagize twabwikuye mu bakoroni bagumwe batwereka yuko umaze kuba umurongozi ahubwo ukwiye kuba mu buzima bwiza cyane ucubakure n'abanyagihugu kandi baca bakubwira ngo wimuke no mikati yuba je ni katimba muririmvyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo vyanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kubaha ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beat making, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya gatandatu hepfo ya lycée municipale Kamenge aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 cyangwa mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi. Mukombozi akusabana benshi abaho iyi mitwe yose urazina wene bamwe bigira baravuga akagaramaki babandi bavuga bati ngo mwebwe ngo nibiki muje mubiki nabo nyine tuboneze tuzatora barabyumvise aho bari bumvise ko tuzatora inyuma natwe
ku migambi mikenya ya Mukombozi hama duce tubaha indirimbo zibanye sivyo Mukombozi mu migambi amaboko yose n'inyuma amaboko yose ari umuntu akona babona ni mu ushaka ko Mukombozi aje amaboko yose abiri duce tugenda twakirenge umushinga amateka n'ivyo tuvuga twakirenge gutora ni 26 giharuro mu mukinzi murakoze cyane Hasta la victoria! Hasta la victoria! Nuzicho misigura ko shika ku ntsinzi buri gihe wiyemeje intsinzi ishikeko. Yes! Wiyemeze gukora ikintu gikore neza kugira ngo Uburundi bushobora gutera imbere bisaba yuko abadandaza bashasha barakeneye gushigikirwa cyane. Gushigikirwa cyane ni gute? Nuko nta gihugu gishobora gutera imbere mu gihe atabadandaza bashasha bahari. Turiyumvira ko twosaba leta umuntu akitanguye udandazwa tumuha amezi 3 cyangwa umwaka atari ikori kugira ngo ashobore kwiyubaka. Niwo shikira muri ivyo ucushika utanga ikori sivyo? Ubukira umunyuzure sivyo? Uri kuranyuzurwa niyo n'ivyashara. Hanyuma turabe ngaho twagura akarere barengana tubandanye DJ mvuye ikindi nacyo turavuga mbega abana bafite impano ku Burundi bukeneye amahera mva makungu naho gasanga YouTube baturiya ku madolari ariko Burundi nta kontra bafitanye na YouTube bisigura yuko umwana wo mu Burundi aronse ibihumbi 10 by'amadolari mu Burundi bishika nka 3 ibindi bihumbi ndwi byose bigenda muri Kenya kubera ko twebwe nta masezerano dufitaniye na YouTube ariko turifuza yuko ayo n'amahera ariko atakara menshi n'amahera ariko atakara ku bwinshi cyane kandi igihugu gikeneye amahera mva makungu ku bwinshi je nibaza yuko dukwiye gushigikira impano z'u Burundi kubera igihugu cyose gikozwe n'umuziki none ari igihugu kibura indirimbo y'igihugu none hujya n'umuziki s'umuziki none baba bariko bararoba sukuririmba kujya none kubera kudashikira umuziki kandi mbere yuko tujya mu biro hatangura umuziki ari abana bakina amafilme ari abana bakina amakomedi abo bana bose muri YouTube muri Facebook n'ahantu basigaye bakorera ibidandazwa umuntu adandaza impano ziwe akaronka amahera atamuntu aciyeko sivyo turakeneye yuko unakwenda garini pale mchache unaangalia kama meza hapo uweke hanyuma wari umviye ko impano zikiye gushigikirwa kubera ko impano nanye n'umutahe kandi umutahe ibihugu bitubaha impano ivuye ku Mana kenshi nta terambere bigira nimba dushobora gushigikira umutahe w'umuntu aguze prudence akazigurisha neza ariko umuntu adandaza umuziki ntagurishe neza kandi impano y'umuziki iva mu ijuru sivyo none impano iva mu ijuru kubera ko tuyisuzugura turasuzugura ivy'Imana tuzotera imbere dusuzugura Imana hanyuma twariyumviriye ikindi nacyo twaricaye turiyumvira none mbega aba bana tuko turavuga iterambere hariho umugambi wa leta wa paeje dusubiremo umugambi wa leta witwa gute umugambi wa leta witwa gute ukomera amashi cyane wo mugambi mukomera amashi dukomera amashi na nyine cyubahiro kuba yariyumviriye kubera nabyo ni byiza yego yiyumviriye neza cyane ujya mugambi sasa umugambi ni mwiza ariko hacaza akantu mbega ko batanga ingurane kugwaruka mbega abana bagendana ubumuga sugwaruka aba bana bo mwibarabara bo sugwaruka mbega turabamahera bakayatabura bisigura yuko baza akazi k'amahera
none kubera ko itobaha umutahe mbega kutamenya kwandika bituma ubura n'umugambi mu mutwe kutamenya kwandika bituma ubura umugambi mu mutwe none kubera iki n'abajya abana twariyumviye tuvuga ko ni byiza ko dushiraho komite igihe cyo kubandikira imigambi ikabandikira imigambi nabo nyene bakaronka iyo ngurane kandi n'abavyeyi babo kubera ubu muvyeyi avyaye umwana akaba agendana ubumuga kenshi umengo arahomvye ariko kujya muvyeyi nawe nyene make yamushikire ho kumira ubusa homira gatuku sibyo none ho kumira ubusa homira gatuku kabe gato ariko kamanuke sibyo kari yumviriye cyane ko ibintu byose kugira ngo dutere imbere ibintu byose si leta gusa nje ndiyumvira na leta mu gisata c'amadini igisata c'amadini ni gisata gikomeye cyane kubera ko ni gisata giserukira Imana ku isi muri ico gihe gitegezwa kuba gifise impuhwe sivyo nje turiyumvira mbega dufashe urusengero rumwe rumwe mu Burundi dufise amasengero arenga 30,000 n'imisigiti kandi urusengero haje urusengero kenshi urusengero n'imisigiti bijya ijambo ry'Imana riba riciye mu nzira y'ubumama niyo mpamvu mu rusengero hari impuhwe cyane nkakujya wivye mama wivye urusengero hose baraguhanura ariko wivye papa we cyangwa leta bajya bose n'abapapa muri ico gihe igihugu kugira ngo gitere imbere gikeneye mama gikeneye papa sivyo n'urugo kugira ngo rutere imbere ukeneye mama ukeneye na papa none abari mu masengero natwe tube ku kivi mu iterambere ry'igihugu nje ndiyumvira umugambi umwe Imana yampaye ndavuga uti Imana kubera abantu ntumye ko bakuzi cyane jewe bazi ko nakuzi ariko ko banyizeye jezo bashikiriza si itegeko ariko n'igisabo nariyumviriye mbega ko dufise amasengero n'imisigiti birenga 30,000 ibihumbi bingahe mbega dutanze 10,000 mu rusengero ku kwezi n'amahera make cyane ku kwezi kumwe tuba dufise miliyoni amajana 3 izo miliyoni amajana 3 mu mezi 10 tuba dufise miliyaridi zitatu zingana miliyoni 3,000 cyo turiyumvira mbega dufasha abana bagendana ubumuga 1,000 tukabaha miliyoni 3 bakiteza imbere nibyo bishoboka ku 10,000 ku rusengero abapasiteri abana abakozi w'Imana bashe muravyemeye 10,000 birashoboka na rusengero rwo buri 10,000 hanyuma tugafata umwaka umwe tukaba abana bagendana ubumuga tukavuga mwebwe fata akabaskeri akabaskeri gakoresha ubunyaga nkuba akabaskeri n'amahera adashika n'umuriyoni umwana badafise cyo dusaba leta mu masoko baba aribo bagurisha izarumikashi n'abarumikashi babimenyereye naho bakabandanya kuko nabo nyene bakeneye kurya sivyo ariko nabo nyene bakaba mu kivi mbega kubumuga amaguru bisigura yuko wotokora mbe ubumuga amaguru yonanirwa gukora akazi yonanirwa guharura amahera yofuma arondera umuntu ariha azaramuharurira amahera ariko kameme ayabona jeri baza yuko bari mu masengero uwo mugambi tuzowemeranya sivyo abashewe muri ngambra vyemeye abakristo muri ngambra vyemeye umugambi n'umupagana ari ngavyemere nikomera amashi cyane reka pasiteri asubire muri korari abona ateye imbanyi bahamuka bazikoreye abona nduye sida n'imiryango nahekuye manumbabarire shikire mu biganza byawe narisha bavukanye kuko ibisigi na satani mbonye inoti narayinga nk'umufungwa abonye nk'umwibiri ubutoyende eba uyu mwaka naho satana kizwa kaza kujayo sivyo kandi satana kijijo chato tumubatiza na marike yarakumanaye DJ ika ariko mbere yuko
tubandanya n'indi migambi ariko turifuza yuko mumenye iki kintu kimwe ndifuza yuko mumenye iki kintu kimwe mu gihugu ibibazo byose muri kahise twagiye turacamwo byari bihagaze ku ijambo rimwe gusa birateye isoni cyane ahubwo natwe tuzomaramara abana bacu batudutwenga mu gihe mu Burundi ibibazo byose twagiye turacamwo byari bihagaze ku mahitamo amahitamo y'Imana none ndababaze Imana impaye izuru acyo naterereye none wewe ushatse umore akazuru kanje mfise none nzogahindura gute ngenda gace kushaka kumora ibintu nashoboye sivyo kandi kindi nacyo muzora bikintu kimwe ndabibira akabanga Imana nyibiye akabanga yuko ibintu Imana yaremye ni byamabihera kandi akarorero nshaka ndabahe namwe nyene mzogasanga mugafise mu ngo zanyu ibwagura haiza ameza ngahe ameza abiri na ameza 3 sivyo ameza 3 imbwa ibibwaguye kandi ibwagura ibibunda bingahe byinshi impene nayo ni rimwe ku mwaka kandi impene ziribwa buri munsi ariko impene ziracari nyinshi kurusha imbwa ngabo cy'ibitoki ivy'Imana nibihona sivyo ivy'Imana nibihona muri ico gihe ntuzigera urwana intambara udashobora guheza ivy'Imana nibihona sivyo amahitamo tuze duhorana amahitamo ikigira kabiri twahoranye muri kahise kandi n'ubugugu bukomeye cyane twahoranye amahitamo y'umugambwe umuntu arahise umugambwe urabimuhoye reka ndababaza ikintu kimwe igihe papa yahitamo mama yaranka nyoko none hari icyo yamuhora none amahitamo n'urwango none ndababaze igihe mama yahitamo papa yaranka so none wewe ushaka twese dukunde ikintu wewe ukunda none dukunze umugore wawe uravyemera none kubera iki ushaka dusangira amahitamo mbega ndakubaze impuzu wewe wambaye ni wayikuye mu zindi zari mu butike none zijya zindi warazanka ni wahisemo none hari urwango nifuza yuko tugenda tumenya yuko amahitamo atari urwango ndusubire kuza turajyana imitima kubera amahitamo udatoye mukombozi si ikibazo nugutera mukombozi ikibazo sivyo udatoye mukombozi si ikibazo nugutera uwamutoye ikibazo udatoye nimero 26 si ikibazo sivyo ikibazo nugutera 26 ikibazo uyibonye ahantu ucitanga kwitobagura ibibazo Burundi bufize ni byinshi reka kwiyongera kw'ibyindi sivyo ndagasubiremo okay udatoye mukombozi si ikibazo nugutera mukombozi ikibazo udatoye mukombozi si ikibazo nugutera uwamutoye ikibazo udatoye inomero 26 si ikibazo ariko ikibazo nugutera inomero 26 ikibazo ukacugenda kuzitabagura uzihora iki ho gutabagura ubukene wifitiye uri kutabagura ipapuro bya ubugugu burahombesha abantu kwezi jewe icyo nasabye Imana uza gushobora kubisubiramwo njyama ngaha ko tujya dutahe sivyo nasabye Imana mvuga ko Mana ndasabye uzongira umusiguzi w'umusiguzi bwasiguwe n'abasiguzi basiguye ivy'abasiguzi babasiguriye babisiguriwe n'umusiguzi yasiguriwe n'umusiguzi subiremo n'amajambo 11
mana ndasavye duharure twese mana ndasavye uzongira umusiguzi w'ubusiguzi bwasiguwe n'abasiguzi basiguye ivy'abasiguzi babasiguriye babisiguriwe n'umusiguzi yasiguriwe n'ubusiguzi. Arakoze cyane uko tuserukire neza tuserukire urwaruka dusa n'abashoferi tutwibu neza cyane Ekome neza cyane hari n'abashoferi neza cyane ubukomera amashi cyane mu bitaro neza cyane mu bisanzwe twavuga abatwara amamoto n'amabajaji twashatse kuvuga abashoferi bose ariko nyene twagerageje gucagagura ariko abashoferi bose uko abo bose z'abakonvayeri kuko moto na konvayeri ifise sivyo umumotari aba ari umushoferi n'abataximeni bose urabona yuko ari abantu bitwararika cyane bakora akazi kaniniya hari abantu bajya kurima abashoferi badahari bari gucegwa hari abantu batwara imizigo yabo kuza ngaha mu isoko yabo dafite abashoferi hari abantu bari kuba bashika ngaha mu isoko bwije bivanye naho bava mukomera amashi cyane abashoferi bari ngaha abashoferi bari ngaha Imana ibahezagire cyane kandi ariko namwe mugerageze ibyo madutwara buke buke ikindi kibazo reka tori ibibazo kugira ngo bitatu kubera ko umwanya wo gukorera ngaha mu isoko waduheranye twabe turenga amategeko ariko tugiye cyo kuyahagarikira sibyo indirimbo yahe Mukombozi turagukunda cyane kandi turiteze ho gutora yego murakoze cyane ariko utwemerere ni waramuka utowe yego utazogenda ibujumburuka kumera ntuzosubire kugaruka no gukobesha abagenda bagaherera batogaruka inyama bataguye kandi urakoze cyane ukomera amashi cyane ikintu kimwe urakoze cyane kibazo cyiza jewe nariyemeje yuko sinzoba babandi b'abadepite amaze kuba depite na estoma kibindepite ngo nabiharagajya sivyo agacha kubwira ko ngo nicaye hamwe n'abanyagihugu hafi ngo bazonyica none si bo bagutoye ko batakwishe bataragutora uzi ikibazo twagize ngaha ku isi ikibazo twagize twabwikuye mu bakoroni bagumwe batwereka yuko umaze kuba umurongozi ahubwo ukwiye kuba mu buzima bwiza cyane ucubakure n'abanyagihugu kandi baca bakubwira ngo wimuke no mikati yuba je ni kati mba muzosigaramwo kuko nibo bantoye none yo bashiya mu ishano nari ingoye ko atanuzamu vise nari ingoye gushikira ariko ibyo byose navyumviriye nasanze ko ni kubera ukuntu twakuze turifise n'abashinga amateka benshi iyo amaze kumushinga amateka babona yuko niwe akwiye kuba ubuzima bwiza kurusha abandi agatangura kwambara costume nyinshi je ndababwiza ukuri icyo nabemereye jewe costume kweri kuyambara ni munyitegeko ndafise impamvu mfise za mbere nuko jewe nzoba ngiye kubakorera sivyo kandi costume ndayambaye na nyokuru ashatse ndamuremeka indobo biragoye kuremeka umuntu indobo none unaniwe no kuremeka umuntu indobo uzomukorera ibindi bingana gute wewe sivyo so je naravye ndavuga uti jewe ndakeneye kuba wa muntu numvise ari umunyagihugu ngaho inyuma bariko barambura niruke ariko costume kugira ngo niruke neza biragoye n'ingumu sinoyipanga ku gisuma sasa muri ico gihe kubera ko ngiye uzi ikibazo twagize nuko abanyafrika impuzu z'abazungu nizo twagize ko ari z'icyubahiro niyo mpamvu na independence yacu isa na independence yo mu Faransa twese twambaye costume nk'abafaransa ariko turakeneye gusubira iwacu dusubire muri kavukire basokuru ni bari bigugu dukomera amashi cyane basokuru byukuri amashi menshi cyane kuri uno muntu amashi menshi cyane kuri uno muntu urumva yuko nabonye yuko yambaye n'umwambaro asibye kwambara Mukombozi
nawe umufashe ku nguvu iwe nyene ni wavyifujije umeze gute rero kuba wambaye umuntu wifuza yuko aza mu nama nshingamateka mwumvamo mukeneye yuko yoduserukira nk'abajene none mwiyumvira yuko hano mu Cibitoki azoronka amajwi angahe mwijana kwijana azoronka amashyi menshi cyane muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kubaha ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya gatandatu hepfo ya lycée municipale Kamenge aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 cyangwa mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 60 20 96 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose.